urubanza nararukwirikiranye ariko iminsi narukwirikiranye sinarweretswe ikopi ya nyuma ndayirose uyu munsi mu gitondo ndi nyuma y'urugo ikiringo c'imyaka 11 nangarana abana babiri abo jewe rero ico nsaba ubutungane nawe tugusabe bagufashe bakwereka abahanuzi ndabivugira nga abo bantu uye mfise umwana yitegurira ikibazo ca leta mu 9 na mahera y'ishure bararonka be n'uwundi mwana kandi ugo rugo ubu uye gwinjijwemwo uwundi mugore icyo nasaba ubutungane rero ni uko ubutungane bwonyubahiriza kuri nkarenganurwa muri ibyo byose bijyanye n'uwo muryango wanje nanyazwe none munsi aransanga aho mpanze kuza kunyiba ibikoresho byo mu nzu umunyamwuga wa hano mu ntara ya Rumonge muri komine Burambi muri zone ya Rusabagi hanyuma kwizina nk'uko nsanzwe ndi umunyamwuga igikorwa cyanjye nico gukora umuyaga nkuba na cyane ico gikorwa hamwe nico gikoresho twoba duhaye turaharanira ni naco gisanzwe gihanze igihugu na cyane sabwe mbere yuko bandanya uri kubazanda igikorwa cyanjye cyangwa icyo mvugira ndakibaza umushikiranganje azezwe amasoko ntangaguvu hamwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu sawa turamaze igihe kitari gitoyi turiko turereka ibikorwa dukora na cyane igihugu cy'u Burundi tubicishije ku mbuga nkoranyambaga Facebook na WhatsApp hamwe na YouTube turereka ibikorwa turiko turakora nk'ubuhinga mbabwenge ariko ku rwego rw'igihugu nta kintu na kimwe barabivugako kandi mu byo duhaye turakora ari bishobora guteza imbere igihugu muri rusange nk'akarorero mwe mwakoze hambavu y'ico turamaze gukora muyo ntumbero yiyo mbona kazoza dusanzwe dufise muri societe iwacu dukora umuyaga nkuba tukuye mu mazi akarorero twarakoze urugomero rusanzwe ruri muri zone Rusabagi ahanyene ku mutumba wa Murenge urugomero aho twasohoye kwakiriza ingo zirenga 24 twaravyerekanye mbere bamwe mu bazezwe igihugu baratugendeye turabereka ivyo duhaye turakora ikigira kabiri nivyo byo kugwiza umuyaga nkuba tumaze kubona hari inamba nyinshi kubizanye n'indagurika ry'umuyaga nkuba canke ahantu hamwe toshobora gusika twarakoze groupe itanga umuyaga nkuba atagitoro isavye atamazi keneye mu ntumbero yo kugwiza umuyaga nkuba kigira gatatu twarasohoye gukora groupe itanga inguvu canke igatanga umuyaga nkuba ikoresheje amazi adatemba canke adasavye izindi nguvu mu gihe twari dusanzwe tumenyereye dukora umuyaga nkuba uva mu mazi atemba sanzwe asururuka ivyo biri mu gihe uwo muyaga nkuba dusanzwe turiko turakora byateye amakenga benshi bamwe mbere mubo nituye ngomba gusaba ubufasha basavye ko basoboye kundukira ku kigore zidezo gisanzwe gitandaza umuyaga nkuba mu Burundi ariko ndabona ko iyo bashatse kuntwara ari ahantu ntushobora gutura ikibazo cyane usaba iki rero icyo saba yuko leta y'u Burundi yosigikirana cyane zino mbono duvise zo gusika kwihangiro kugira ngo natwe tuzobe kiriya gihe dufise umuyaga nkuba ukomeye uteye imbere kandi natwe dufise naho dukorera mu gihe dusanzwe dukora ibyo by'umuyaga nkuba kandi bisaba ibisata bitandukanye ahantu bavuga gisata cyo guca amazi gisata cyo gusudira gisata cyo gukora umuyaga nkuba gisata cyo kwetara ibintu dusaba aho twokorera ndandaza akorera mu isoko nkuru ariko tugusabe wowe ujeje kubaza ikibazo wegere bari abantu ikibazo cawe kugira gishobore gukurikiranwa neza ukivuge neza ukibabwire midonido ukurikira nitwa Nitunga Emmanuel nkaba ndumudandaza akorera mu isoko nkuru ya Rumonge ego hanyuma itariki 30 z'ukwa gatandatu 2023
nyene icubahiro umukuru w'igihugu ikibazo canje nacerekeza ku muvugizi wa nyenshubahiro umukuru w'igihugu hanyuma kuri yo tariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu 2023 nyene icubahiro yarashikiriza ku byerekeye iby'amasoko ukungene bikwirikirana ko bivuye mu makomisiyoneri abariko barabikorera mu ko ari bo benevyo abashikiranganje nabonye itariki 25 z'ukwa mbere 2024 nabonye barasohora decret bidushira ku kivi turaja ku kivi turakora ikibabaje rero kuri ivyo twebwe twarabananje dukora turiha amakori n'amatagisi ku buryo ubwa mbere twariha umuntu twasanga leta yarahahombera cyane ku buryo kuva 2017 gushika 2023 umukomisiyoneri twamuha miliyoni 7.2 leta nayo twayiha amajana 862 ibihumbi amajana 864 ariko inama mpanuza jambo ya komine nayo nyene yarabigiyemo kuko yaba abakomisiyoneri bobo baciye bitwara ko banyazwe basatwitanga twita twebwe abanyazi songora kavura karaje ego mu gusongora rero nashaka kubaza ko hariho iyindi ngingo yoba yarasohotse vuguza ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu kuko twebwe twitwa abanyazi mu gihe turiko turakora dutanga amakori n'amatagisi twinziriza leta nibadufashe rero bakubwira ngo dukore dutekaniwe murakoze ku mazina yanje nitwa Nzarimana Jonas abambe mu ntara ya Bubanza komine Gihanga ku mutumba wa Busongo zone Mudubugu ikibazo canje ndacerekeza ku muvugizi w'umukuru w'igihugu n'umuvugizi wa leta hariko harategurwa iki ku wese ashoboye gutanga inkuru z'abantu bonera ubutunzi bw'igihugu by'ingose ubutunzi bwa bene gihugu fatiye nko kwaba abantu usanga bikomeza ugasanga bonona ibintu biba bene gihugu bitwaje amakoperative hama umuntu yagira biserukana mu butunganekana nako gace usanga ari karahigwa buhongo n'inzego zimwe zijeje umutekano kandi arizo zari zikwiye kubikingira kubisanzwe nashatse kuvuga nisunze umuvugizi wa leta ico yari yavuze ko abene gihugu keshi ataco bivuga ko bafise amanemero guhera kuri nyani cubahiro umukuru w'igihugu rero bifatiye ku idosiya yo muri komine Gihanga y'uko bw'Imana Vesa yarivye leta imiliyoni zirenga nk'amajana 250 arengera ari babene gihugu majana 5 nk'imiliyoni zoba ziri nko mu miliyoni nk'amajana 850 ku bintu bijanye yitwaje ibintu bya koperative aho twagiye twitura hose mu butungane dufatiye muri anticorruption dushengeza uwo muntu twaza tubona inzego zimwe nk'iziserukira igipolisi mu ntara ya Bubanza abo bantu abene gihugu bari bamwe twishize imbere tukabivuga twaciye duhigwa buhongo dutangura kwirukangwa ko ngo turibwirwe nabi turahigwa mbere n'igipolisi kirungitswe na procureur w'intara ya Bubanza ngo tuje gufungwa aho twatabawe n'umuvyeyi w'intara Buramatari n'ikigo c'umuhuza w'abarundi kuko twari twamaze kubimenyesha tugasaba rero umuvugizi w'umukuru w'igihugu umuvugizi wa leta ko iki kintu mu gishene minwe bakadufasha cyane ku bantu baba batanze amakuru y'ubusuma buriko buraba mu gihugu muri ibi nabiriya kuko baca bagomba gutotezwa ngo bagirirwe nabi aho bigeze ko n'ubu kwiyo nkuru twatanze y'uwo musuma ku bw'Imana Vesa yije abene igihugu akobera kibaba leta n'ubu abayingo zitari nke zirara zikinja kw'ico kibazo murakoze ntuerize hanyuma mba ahanyene mu Rumonge komine ni Rumonge umutumba ni Mutambara ikibazo canje ndagitumbereza ku muvugizi w'umuvyeyi wacu mukuru w'igihugu kuko ahandi ho mbona umenga cyo hushagirika mukuru w'igihugu ari mu ngendo ziwe Imana yaramurongoye aruruka ku mutumba wa Mutambara abene igihugu turabubwira tuti nta matara dufise nta mazi dufise aca aravuga ko inyuma y'amezi 3 tuzoba dufise amazi mu mezi 6 bogerageza mutumba wa Mutambara tukaba dufise amatara rero yaduhesheje ukuryo ariko abatumye kuri tere baca baduhesha ibamfu twagomba rero tubasabe nyakubahwa bibaye ngombwa kuko ndabona nta nivyo navugira ngaha ngo bishoboke nivyo twonavugira ngaha bona bibeshuza bibaye ngombwa mwoduha umuntu ashobora kuza ivyo tuvuga kabirabira kuri tere kuko ibivugiwe ku muntu abishobora no kutemerwa
kuko abahinga baraje barimba ibinogo ubaho babyimbye abana birirwa barakorokeramwo barashyira insinga mu bucimbiri bumwe bumwe bakaregera umutumba ufise ubucimbiri 11 bagaca bashyiraho nk'ibiti bibiri agacimbiri kose bagaca bagenda baca bafatira insinga izi zera sinzi ko muzita motetasiyo sinzi bafatira ku nsinga z'umugwizatunga ariko arubaka ibitaro umuyaga nkuba baduhaye twarawiginye turaryoherwa turagura amakonteri ariko umenga urwaye miyope ntubona nta minota 5 uwo muyaga nkuba wo kwaka insiyo zararanduwe rero mwanya kubahwa nagomba ndabasabe by'ukuri muzoba mukoze umuntu cyangwa abantu babiri nimero yanje ni 6664 329 ibisigaye byo twahava tuvuga n'ibitari byo zisubiramo bukebuke 61 664 329 amamuce mudufasha ingene dushobora gukingirwa nk'uko wundi yabivuze murakoze baraza twagafasha Manase nkaba ntwara umutumba ibirimba uri ngaha muri ville ku isoko nkuru ya Rumonge majambo mfise ni make ni nkabiri ariko hari ikintu cyane ya makenga kandi gikambabaza hariho umuryango wahungutse wari wahunze 72 uhungutse uturashika usanga inzu yabo afise ngaho ku maduka ku isoko muri ya Rumonge yaranyazwe uca witura sentare aho yagerageje gushika mu bisata bishika 3 aronka imitsindo 3 mu masentare atandukanye ivyo iyo ntunzeye iyo nzu yiyo ntiyayironse umugwa sentere utanguye usizwe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu n'abanyene yarawituye aho ahantu aronkera imitsindo 2 hanyuma y'igitangaje jewe nk'umukuru w'umutumba nararonse amakete 2 yavuye muri ico gisata banyandikira yuko baje kumushikiriza izuba riva musi wa mbere twararindiye kuva saa 8 kugeza saa 11 ngo birasivye harongera haza n'indi kete ndaryakira kuva saa 8 kugeza saa 11 ngo birahagaze none ivyo bintu rero iki kibazo nagitumbiriza mu ntuze ku mukuru w'igihugu nyene cyubahiro mu myaka 2 irahaciye ariko stade vyizigiro aha mu mbuga yaravuze ati jewe nzofasha banyarucari badashobora kuronka ikibashikari Bujumbura ati nzobaburanira nanje nk'umukuru w'umutumba ndongo yaho hantu ijisho ryiwe ry'umukuru w'igihugu nico gituma ibi bintu nashimye kugira ngo ndabishikirize mbega banyazwe hanyuma uwo muryango wanyazwe n'abantu uyu muryango waburanye n'umwarabu aba hanze yitwa Salomo bin Saleh rero nituzi ko ari lobbying nta umenye ukuntu biza birahindagurika kandi bahagezeho bamushikiriza muri iyo segonda bigaca bihinduka mwe musaba ubutungane kuri uwo muryango twe twasaba yuko urumva abintu zo muryango urenganurwa kugira ngo bashikirize ahantu batsindi kuko n'uyo mutama yagize yahungutse yarapfuye abana babiri barapfuye wasigaye nk'abana bashika nga bazova bose bapfa batari icuya cyase hanyuma intuze yakandi kabazo nakagira kabiri muri komine Rumonge zone ya Kigwena hariho twatanze ikibazo kimwe nyaruko hari ikibazo hari intuze ishamba kimeza ryarimo intuze ibikoko by'inguge n'ibindi bikoko ivyo bikoko rero ubu turiko turarengana ntitubibona sinzi ko vyapfuye nuko byaguzwe kuko ivyo bikoko nibaza yuko ubushikiranganji bujejwe kwakira ingenzi izo ngenzi hashitse barashobora ni kuvuga igihugu cyariko twagongera n'inzu na ka kadolari twifuza tubazo twanze n'utwo amuro ya Kristo nawe nanje nitwa Kwizera Aline muri zone Gatete umutumba Gatete mfise ikibazo kimwe kirimwo tubiri ikibazo cyo mu rugo janye n'umuryango ihohoterwa nagiriwe n'uwo twubakanye hanyuma yaransinzigarije amagara biragaragara hanyuma ndangazwa n'abana babiri sentare yaha mu Rumonge sinashimishijwe n'ibyo yatwimvirije sentare y'intango
yaravuze yuko inyatsa abana ngo ibahaye se kandi ataco mfise mpabwa mu muryango. Urwo rubanza ndagunguruje baratubaza yuko hari amasura akenerwa, jewe ndavuga ko amasura ariho. Ayo masura ndayazanye, icantangaje nuko sentare yemeye isura imwe yemejwe n'umugabo, izindi sura ntiyazemeye ko zivuga. Urwo rubanza nararukwirikiranye, ariko iminsi narukwirikiranye sinarweretswe. Ikopi ya nyuma ndayirose uyu munsi mu gitondo, ndi nyuma y'urugo ikiringo c'imyaka 11 nangarana abana 2. Abo jewe rero ico nsaba ubutungane, nawe tugusabe bagufashe bakwereka abahanuzi. Ndabivugira ngaha, abo bana ubuye mfise umwana yitegurira ikibazo ca leta mu 9, nta mahera y'ishure bararonka be n'uwundi mwana, kandi urwo rugo ubu uye gwinjijwemwo uwundi mugore. Ico nasaba ubutungane rero nuko ubutungane bwonyubahiriza kuri nkarenganurwa muri ivyo byose bijanye n'uwo muryango wanje. Nanyazwe none musi aransangaho mpanze kuza kunyiba ibikoresho vyo mu nzu, akabishira uwo mugore wiwe yazanye. Abana kwishure bigaho ku Rukinga, hariko amafaranga jewe narishe yonyene, ariko se naho bahamagara telefone ntibitaba. Ikibazo cyawe bacumvise, ariko kugira bagitahure neza genda uciganire bariya abahanuzi bakumvirize neza, dusabe bamufashe bamushikane.